Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Mvura Muganga. Muzi ko tuyaga ibijanye n'amagara y'abantu. Uno munsi tuza kubiyaga kubijanye n'igisata kiba mu bitaro vyose bita urgence canke service d'urgence. Urashobora kwibaza uti mbega urgence canke service d'urgence ni gisata kimeze gute? Mbega ico gisata ca urgence kivurirwamwo abantu bamerewe gute? Muganga Janvier Ndayegamiye yaronosoye ibijanye n'ubuvuzi bubangutse canke ubuvuzi bwihuse, aradusigurira vyinshi bijanye na urgence. Atangura tubwira neza neza ico arico service ya urgence. Iyo umuntu avuze service d'urgence ni Gifaransa, mu Kirundi umuntu yovyita gute? Biraza kungora gato mugabo twumve neza yuko n'ubuvuzi bwihuse bw'indembe ziba zikeneye ubuvuzi bwihuse kandi bwimbitse. Ego, ubuvuzi rero bwihuse nkuko mubitubwiye ni ubuvuzi bumeze gute? Uko uvuze ubuvuzi bwihuse kumbure umuntu arashobora kuvyumva, ubundi akavyumva ukundi, ubundi akavyumva ukundi. Ubuvuzi bwihuse kandi bwimbitse bumeze gute? Mwese muramaze kuja kwa muganga, murabona yuko hariho abagwayi bivuza bakadusanga muri kabine aho twicaye, bakaza bakigana ingene vyatanguye, ingene bibandanye, hanyuma tukabandikira ibipimo bakagenda bakabikoresha, bakanatuzanira inyishu nyuma y'imisi 2, nyuma y'imisi 3 kugira ngo dufate ingingo ibereye. Mugabo rero tuvuze ubuvuzi bwihuse kandi bwimbitse, nukuvuga yuko tuba tugombye kuvuga za ndembe ziza ziteruwe zigashika baryamika ku gitanda, sibo badusanga muri kabine, nitwe tubasanga ku gitanda baryamyeko, tukaba kenshi iyo bishoboka tukabavugisha hari aho bataba bavuga, hanyuma tugakora ibyo dukora. Muri uwo mwanya nyene tukiriko turarondeza neza ico bwavuyeko, turatubanza tukabona ivyo bita amaparametre bito, ibipimo vy'ibanze, umutima ingene utera, ingene ahema, ingene izo parametre bito usanze ihungabanye, ucoheza ukabura korera kuri ico cahungabanye, ico bita traitement symptomatique, hanyuma ugaheza ukaronderera mu bindi, mugabo wabanje kubura muvura ivyo bita traitement de stabilisation. Rero naho ngerageje gusigura naho bitandukanira. Hanyuma turashobora navuze ngo bajye bashika baryama. Hari izindi ngwara nazo abantu bagendana, ariko wewe kwa muganga kubera ubuzi ico kintu akubwiye ico kintu, nico gituma kwa muganga hari ikintu bita triage. Haje ushikira urabona ko baheje kukwakira, baca bakurungika ahantu bita muri triage kugira ngo bagufatire ivyo bipimo vy'ibanze, hanyuma uranabaganiriza ukababwira ibimenyetso bikeyi ufise, hanyuma hari ibimenyetso bumvise baca bahamagara ati uwo muntu naho ariko arigendera araremvye. Ikimenyetso c'akarorero dutanga ni ukubabara mu gikiriza. Kubabara mu gikiriza hariho abantu benshi bayigendana, tuvuga ngo ni bisanzwe. Mugabo kubabara mu gikiriza kirashobora kuba ikimenyetso cerekana yuko umutima ugeramiwe, ushobora guhagarara ku mwanya wari wo wose. Rero muri ico gihe uwo muntu naho ariko arigendera, wenyene arashobora kuba yaje kurivura ari we ariko ari inyongera imodoka, yasize atanze izindi rendez-vous. Uwo muntu ubwo nyene ukimubonye ashitse muri triage, bakamufatira ivyo bipimo, bakamwumviriza akavuga ivyo bimenyetso, ubwo nyene uwo muntu muri triage aca asemerera ati uwo muntu mumurabe vyihuse. Baca bagenda bakagira ico igipimo citwa ECG, bishika bagaca basanga kirahungabanye. Gihungabanye rero bakeneye ubuvuzi bwihuse cyane, kuko umutima urashobora guhagarara ku mwanya wari wo wose. Yego. Kugira ngo kumbure abariko bararaba ikiganiro batahure neza, muduha uburorero ni umuntu abagwaye ingwara imeze gute ku buryo ashikira muri urgence, ashikira muri bwa buvuzi bwihuta? N'umuntu aba yagize isanganya, n'umuntu kuko duhora tubona kwa muganga hari abantu bazana babirukana muri urgence, n'abandi nkuko wabitubwiye
baza kubaraba bakababwira aho bababara, mukabagirira ibipimo, mukabavura. Woduha uburorero butuma umuntu atahura neza, kumbure nk'umuntu yagize isanganya ashikira muri urgence canke bigenda gute? Urakoze cane. Aho tuvuze ama urgence, abo bantu twita indembe, hariho indembe z'ayo masanganya, ivyo bita urgence chirurgicale, hariho indembe z'ubundi bugwayi, izo bita ama urgence medicale. Aho tuvuze ama urgence chirurgicale, tuba turiko turavuga nk'abo bantu bagize amasanganya kw'ibarabara. Abantu bagize amasanganya kw'ibarabara arashobora kuza ariko aravirirana, arashobora kuza yagize vya bindi tumenyereye vyitwa ama AVC ishobora kuba urgence medicale canke ikaba urgence chirurgicale mu gihe ari igice c'ubwonko kitariko kironka amaraso, ico bita ischemie, yaho ni medicale. Nukuvuga yuko bamuvuza imiti iyo bikenewe, ari ahantu hugayitse bakagira ico bita thrombolyse, nukuvuga yuko ni ugukura ico kintu cahugaye. Muga byose tubifata muri iyo cadre ya medicale. Mugabo mu gihe ari umutsi watumye wakomeretse, hanyuma amaraso agatemba akaja hatategerezwa kuja, urgence chirurgicale kubera bateza kugurura bagaheza bakavoma ayo maraso bakayakurayo, hanyuma wa mutsi bakawusubiramwo, ugaheza umuntu agaheza agasubira gutorana intuze. Nukuvuga yuko rero aho turiko turavuga urgence cane cane hajamwo ikintu c'umwanya. Tuvuze ikintu c'umwanya no kuvuga yuko hariho amarotare menshi, ibintu bituma umuntu ateba kuvurwa. Umuntu arashobora gutebera mu kibano, hahandi umuntu yagwaye bagaca batangwa kwiyumvira ati bari ejo biriranywe na naka, ati umuntu kandi turiko turamuraba umengo ntiyamuraba neza, bagaca batangwa kuja kwiyumvira vya bindi vyo mu Kirundi, akabanza gutebera hiyo. Hanyuma haraba gutebera mu nzira imuzana kwa muganga. Nukuvuga yuko bana kwiyunguruza, urashobora kuba vyabereye ahantu ruguru, birashobora kuba urana kwiyunguruza ingene bigenda, hanyuma n'abamuherekeza kugira baboneke, hanyuma urumva ko biba biriko bitebera. Ingingo yo kwivuza yafashwe, mugabo la logistique yo kumushikana kwa muganga ntirahashika. Arashobora kuba bakiriko baranagurana n'amahera yo kuja kwa muganga, navyo nyene birabaho. Hanyuma arashobora no gutebera, ubwo buvuzi burashobora gutebera no kwa muganga nyine. Kwa muganga naho nyene ugasanga umuganga agira muvure, dufate ko atari hafi, tubanza kumurondera, dufate ko babanza kumurondera. Ivyo rero nivyo ibitaro biba biriko birakura gatoya. Turatugerageza ku buryo uwo muganga w'iyo ndembe yamahari, niyo atahari bimara umwanya muto ushoboka, ingingo zigafatwa mu mwanya wo. Ndamaze kuvyumva n'abantu benshi, kandi ndamaze naje kubibona katari gake yuko abagwayi b'indembe bashikira muri urgence hajya nyene kubavura indembe bakunda kuhasiga amagara, bakunda kuhapfira. Bega biba bivuye kuri ivyo batubwiye vyuko yaje atevye, biba bivuye yuko ibitaro kumbura uwo muganga yabonetse atevye, bijya umuntu yobiha insiguro nyabaki? Bwa mbere na mbere, urupfu rimwe ni ikintu naturel. Twese tuzopfa umunsi umwe, nta buhinga. Umunsi umwe tuzopfa, uko bigende kose umunsi umwe tuzopfa. Abarundi ho bavyita neza, Imana yamuhamagaye. Bisigura ngo hariho abapfa bivuye kuri zero taye navuze mu kibano,
mu nzira imuzana kwa muganga no kwa muganga ubwaho, navyo ivyo byose birashobora gushika. Ntituvuge ngo hari ibyo ibitabaho, hose byose birashobora gushika. Hariho ikindi cyitwa plateau technique, ibikoresho kwa muganga biba bihari, kuko hariho umuhinga akunda kuba ariko arasigura ati, wewe yatubwiye ati jewe bijya twemeza yuko hariho umunsi w'umuntu Imana umuntu apfa ku munsi wiwe, ati jewe sindavyemera cane. N'umuhinga w'inzobere cane yatwigishije muri ibi vya médecine d'urgence, yavuze ati Imana yobiri injuste, munyemeje yuko umuntu apfa ku munsi wiwe, Imana yobiri injuste, kubera ko ngaha turabona umuntu ashaje wo ngaha mu Burundi usanga afite imyaka 85. Mugabo ugiye mu bihugu by'aho ubuvuzi bugeze kure, umuntu w'imyaka 85 muhurira muri sport abacikomereye. Ati rero ibyo bintu byo kuramba bifise ibintu byinshi bibivako. Ati rero hariho abantu bapfa batopfuye kubera imvo nyinshi, kubera bya bindi byatuma bativura. Hanyuma n'abashitse kwa muganga, hariho abaca bavuga ati wewe ukaba wabona ibyo utegerezwa kumusaba, ibipimo utegerezwa kumusabira kugira ngo ubone inzira ujana, agaca kubwira ati ayo mahera ntayo noronka, gira ibibayabaye, ugize byinshi ni wowe ubiriho. Uca wumva yuko uca usanga hariho ibintu byinshi tuguma muri traitement probabiliste, kandi hariho muwaye yuko dushika kuri traitement etiologique. Donc bavuze traitement etiologique no kuvuga yuko no kuvura icabiteye, ushitse kuranduranye n'umuzi wacu. Ego, murakoze muganga. Ikindi kibazo ko umuntu ashobora kwibaza, ubwo buvuzi bw'indembe, ubuvuzi bwihuse, ubuvuzi buvura abantu b'indembe baje nyene ibintu bigeze kure, kugira ngo abantu ntibaze barapfira muri urgence, kugira ngo urgence ahubwo itume abantu barokoka, yo bimeze gute iyo urgence, iyo service urgence yo bimeze gute, yo biri mwiki, l'idéal serait quoi, yo bimeze gute? Ideal ya urgence ntiwibaza ngo ihagaraye ku gikoresho, ntiwibaza ngo ihagaze ku bantu, cyane ihagaze kuri coordination ya urgence. Ntitegerezwa kubera ku bitaro byonyene. Coordination ya urgence itegerezwa kuba ikintu kiri coordonné, gihereye kuri niveau y'abatujejwe mu bushikiranganje. Hahandi bavuga ati dukunda turiko turiga ibya urgence, dufatira kuri systeme zo mu Faransa. Hariho ibyo bita amasami no kuvuga yuko kuri hajya mu mihana hajya tubaye, hariho abo bita abasapere pompier n'aba brancardier. Hahandi habaye nk'umugwayi yumva atameze neza, niba cahamagara ubwa mbere. Hanyuma nabo hari ibyo bashobora kuba barakora imbere yuko bamushikana iyo kwa muganga. Hanyuma ngaha turiko turavyiyumvira, ngaha mu makaritiye hariho abasekuriste bakwahuje, barahari kandi Croix Rouge nta kwitagira kugira ibaforume. Hariho ibyo boshobora nka bijya by'ukuramasa umuntu yagize isanganya, rimwe uzorabe hari aho abariko baramutora bamwongerereza ubugwayi, imvune yari yagize kubera bamutoye nabi, kandi hariho ababyize. Mugabo urumva usanga tutariko turabakoresha. Hanyuma navuze ushitse ku bitaro naho nyene haba hariho ibyo bita amasumire, no kuvuga yuko naho haba hariho equipe naho nyene izi ngene bikurikirana mu kwakira iyo ndembe. Ibitaro byose rero ugaca usanga birafise izo equipe. Hanyuma rero haca hazamo ca kindi naco
ca pouvoir d'achat yabo uburyo bwo kwivuza bw'abo bantu. Abo bantu urashobora kumutora kw'ibarabara aho yagiriye isanganya, mugabo rimwe rimwe ugaca usanga nta bushobozi afise bwo kuriha ibitaro. Ibitaro nivyo ivyihuta kwa muganga turabikora, kubera urumva nyene dukorera ni œuvre sociale après tout. Mugabo uca wumva yuko hari aho ushobora kudashika kubera wabaye limite n'uburyo bw'uwo murwayi. Nukuvuga yuko rero nakubwiye yuko hariho ama equipe, hariho equipement, hanyuma hariho coordination. Nivyo bitatu. Hariho ubwa mbere na mbere la coordination, kubera coordination ihari urakoresha ishati ibyo ukoresheje echarpe, urakoresha ikirato ibyo ukoresheje ikindi kintu, hanyuma agaca haba equipe. Ubwa mbere twahereye kuri coordination, hanyuma hakaba equipe, hanyuma hakaza equipement, ibikoresho nukuvuga yuko hariho amakiti de secours nayo nyene Croix Rouge irazidandaza, mugabo usanga atari hose bazifise, hanyuma n'ingenera gestion yazo. Nukuvuga yuko rero ni ikintu kirekire gikwega ibintu byinshi. Eko urakoze muganga. Mu guheraheza turazi ko abantu baba bakeneye ubuvuzi bwihuta, bwa buvuzi mwatubwira bwihuta turiko turayaga ko aba babukeneye. Hari igihe usanga hari abantu bagize amasanganya bameze nabi, bakomeretse bigeze kure, canke bagize ayandi masanganya nka za AVC n'ibindi bigeze kure, ubwo ugasanga umuntu aje kubitura mwebwe nk'abaganga kugira ngo bamunyarukirize yituye babaganga bwa buvuzi bwihuse muri urgence, baciye babanza kumusaba amafaranga, ibyo bita caution. Hagiye abaganga ntibamurenze kuri ya ndahiro murahira muhejeje amashuri yuko imbere ya byose muzobanza gufasha umuntu. Ico kibazo mpava ndacishura yego na oya. Ndacishura yego na oya kuko ibitaro twumvikane yuko ibitaro ari entreprise nk'izindi. Muradandaza. Navyo nyene twoshobora kubivuga gutyo. Nukuvuga yuko kugira ngo ajya amahera ariho, harimo ibikoresho, harimo iyo miti. Yego ubwo buvuzi ubwo bwenge noshobora kubutanga, mugabo nkamwe no butanga ntagira kiya gikoresho, umva byo bandanya byoro nkamwe twogira uwo mutima mwiza wo tukavura abantu 40 wa mutahe abiyumviriye ibitaro baronse bagashiramwo ugacuhera. Ntumva ko ibitaro twaba twabyugaye, bisigura ngo hategerezwa kubamwo uko ico kintu cyuko bavuga ngo la santé n'a pas de prix, niko babivuga mu Gifaransa. Ubuvuzi ntibugira igiciro, ubuvuzi ntibugira ikiguzi, mais les soins ont un coût. Nukuvuga yuko mugabo ibikoresho birafite igiciro kubera natwe turabirangura, sivyo dukora. Hanyuma nivyo wumva na jewe notanga ku buntu, jewe nande ndahembwa kugira mbandanye nshobora gutunga umuryango wanje, hanyuma mpeze nshobore gutonda ngaha ndahembwa. Bisigura yuko ibikoresho bigurwa amafaranga, umuvuzi arahembwa. Bisigura yuko ayo mahera nayo hategeza kuba uburyo bwo kuvuzanya, ndavyita je nkunda kubivuga gutyo. Muri médecine d'urgence birafatanye cyane n'ico bita couverture universelle de la santé. Tutarashobora kuvuzanya ngo wowe utegezwa kuza kwivuza utwaye isaho y'amafaranga. Menya neza yuko ubuvuzi bwihuse buzoguma buhungabana. Abavuzi bazoguma biruka baja kurondera aho bashobora gukorera mu makondisiyo ari acceptable. Abavuzi bazoguma biruka baja kuronka aho bashobora guhembwa kugira ngo bashobore kuriha inzu babamwo, ahantu
bashobora kuronka nabo ikibafasha gukora ubwo butumwa biyemeje, kuko n'ubutumwa nivyo mugabo ubwo butumwa kugira ngo ubukora wambaye, ubukora wariye, ubukora ufise aho utaha. Ndabashimiye mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana kino kiganiro. Nizere ko mwahamenyeye ibitari bike kubijanye n'igisata ca urgence cakira abantu b'indembe canke abantu bagwaye vyihuta ko bavugwa. Mwumvise ibitari bike kubijanye n'ico gisata, mwumvise ko hanini mu gisata ca urgence canke muri service d'urgence havurirwa abantu baba baje ari indembe, abantu baba baje badashobora kuvuga, abantu baba baje bamerewe nabi cane. Ndabashimiye nongera ndabifuriza igihe ciza, ndabaha ikaze mu kiganiro gikurikira naho ubutaha.